Mwaramutse canke mwiriwe mwese aherereye umuzi w'urwego Amateka ya IBRAHIM RAISSI umukuru w'igihugu yahotwaye igihugu ca Iran ariko yitavye Imana ku munsi w'Imana igenekerezo ya 19 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Shokaza ati IBRAHIM RAISSI ni muntu ki? Ico nagusaba ni kimwe ntukora subscribe canke s'abonner uzoza dukurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe bica kuri iki iminsi yose nimba ariko nabishoboye je mpayitaze na commentaire nabisangiza n'abandi. IBRAHIM RAISSI yari umukuru w'igihugu ca Iran kuva itariki 3 z'ukwezi kwa 2021 gushika itariki 15 z'ukwezi kwa 2024 yitavye Imana. Numwe mu bakuru b'ibihugu bari bashwe cane kw'isi. IBRAHIM RAISSI yari muntu ki? Amazina yose ni Ibrahim Raissi Sadati, yavuze itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu 1960 avukira ahitwa Mashhad, Khorasan muri Iran. Yitavye Imana itariki 19 z'ukwa gatanu 2024 biturutse ku mpanuka y'indege yabereye ahitwa Krunirud muri Iran. Inyuma yo kwiga inyigisho z'idini rya Islam, IBRAHIM RAISSI yatanguye gukorera mu bijanye n'ubutungane canke ubutabera bwa Kiyisilamu mu 1980. Umwaka umwe wakurikiranywe n'impinduramatwara ya Iran cyo bita revolution iranienne yabaye mu 1979. IBRAHIM RAISSI yatanguye kugirwa canke kuba nominated ngo abe procureur kuri district ya Karaj, mu nyuma yimurirwa mu ntara ya Hamadan, aho mu 1985 yabaye procureur ajwe w'Iteheran, umugwa mukuru wa Iran. IBRAHIM RAISSI yari afise impamyabumenyi yakuye kuri kaminuza Université Shahid Motahari. Inyuma y'intambara ya Iran na Iraq, IBRAHIM RAISSI yabaye umwe mu bakiriye abantu benshi imanza z'igihano cy'urupfu, abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran ico gihe, aho yari icegera ca procureur w'Iteheran yitwa Morteza Eshrag. IBRAHIM RAISSI yamusubirira mu gihe atari ahari mu ciswe Comité de la Mort canke inama y'urupfu, kubera abantu benshi bavyise inama y'urupfu kubera abantu benshi cane bacishwa muri ubwo butabera canke muri ubwo butungane bagahanishwa igihano cy'urupfu, ariko IBRAHIM RAISSI ivyo yarahakanye kuba muri ivyo. IBRAHIM RAISSI mu 2004 yagenywe kuba procureur ajwe wa Iran. Mu 2005 wari president wa Iran ico gihe Mahmoud Ahmadinejad yasavye IBRAHIM RAISSI ko yoba ministri ushinzwe iperereza canke ubutasi n'umutekano mu gihugu, ariko IBRAHIM RAISSI aravyanka. Mu 2006 IBRAHIM RAISSI yatowe mu mugwi w'abahinga Assemblée des experts mu ntara ya Khorasan Razavi. Mu kwezi kwa 2014 IBRAHIM RAISSI yagenywe ngo abe procureur general wa Iran, yari kumara ikiringo c'imyaka 5, ariko mu 2016 IBRAHIM RAISSI yaratanze imihoho canke yareguye. Mu kwezi kwa gatatu 2016 IBRAHIM RAISSI yagize perezida wa Astan Quds Razavi, ikigo gitunze cane canke gikize cane kandi gifise ijambo rikomeye cane mw'idini ya Kiyisilamu haba muri Iran ndetse no mu bihugu vy'Abarabu. Kuva 2017 IBRAHIM RAISSI yafatwa nk'uzosubira umukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. IBRAHIM RAISSI yamye ari mu migwi ijejwe ubutunzi muri ico bita Guide de la Révolution catowe na Ayatollah Ali Khamenei, kandi ntiyigeze aja kure ya Ayatollah Ali Khamenei. Yabaye umwe mu bigi kuko Ayatollah Ali Khamenei yabaye umwe mu bigisha ba IBRAHIM RAISSI. Nubwo biruko IBRAHIM RAISSI ntiyarazwi mu Bayisilamu b'Abashia nk'umukuru w'ivy'idini, ivyo vyari kuva bica bimugora kugira ngo ashobore kuba Ayatollah canke umukuru w'ikirenga wa Iran, ariko kugira ngo ahangane navyo IBRAHIM RAISSI yaciye yitwa umusayedi, ni ukuvuga uwukomoka kuri Mahome canke uwukomoka kuri Muhammad. Mu 2017 IBRAHIM RAISSI yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu ca Iran, ariko mu matora IBRAHIM RAISSI yaratsinzwe cane mu matora aho yatsinzwe na Hassan Rouhani. Yahavuye asubira mu 2021 aho Hassan Rouhani yaronse amajwi 57, maze IBRAHIM RAISSI naronka amajwi 38.5. Umukuru w'ubutungane canke ubutabera bwa Iran itariki 3 z'ukwa gatatu 2019 Ayatollah Ali Khamenei yagenye IBRAHIM RAISSI nk'umukuru w'ubutungane canke ubutabera bwa Iran, chef du système judiciaire iranien. Benshi bico gutangara bumvise ko Ayatollah Ali Khamenei ariwe yagenye IBRAHIM RAISSI ahubwo n'umukuru w'igihugu. Muri Iran uko bimeze nuko umukuru w'idini canke umukuru w'ikirenga afise ububasha bukomeye cyane gusumba perezida mu gihugu, canke afise ububasha bukomeye gusumba umukuru w'igihugu mu gihugu. Ni umukuru w'ikirenga n'umuntu yubashwe cyane, ndetse gusumba n'umukuru w'igihugu ko yifitiye afise byinshi, hari n'vyinshi asumvye umukuru w'igihugu.
anasa n'ijambo rikomeye arubashwe mu gihugu. Itariki 12 z'ukwa gatatu 2019 Ibrahim Raissi yatowe nk'icegera c'umukuru w'umugwi w'abahinga canke Assemblée des experts. Uwo mugwi niwo utora umukuru w'impinduramatwara canke guide de la révolution canke umuyatora. Mu kwezi kw'icumi na rimwe 2019 Ibrahim Raissi n'abandi begereye ayatora Ali Khamenei bafatiwe ibihano vy'ubutunzi na Amerika n'ibindi bihugu bikomeye ko babagiza ko bashigikiye ivyo gukora intwaro kirimbuzi canke arme nucléaire. Umukuru w'igihugu ca Iran kuva mu 2021. Mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2021 Ibrahim Raissi yabonwa nk'umukandida akomeye azosinda amatora ari kumwe n'uwo bahanganye n'uwitwa Ali Larijani, ariko uyu Ali Larijani yankiwe kwitoza. Kandidatire yiwe yateshejwe agaciro canke sa candidature a été invalidée, maze amahirwe yo gutsinda amatora ayongera cyane kuri Ibrahim Raissi. Indi mpamvu yatumye Ibrahim Raissi ahabwa amahirwe menshi nuko ico gihe yabonwa nk'uzosubira canke nk'uzosimbura Ayatollah Ali Khamenei, umukuru w'impinduramatwara ya Iran canke guide de la révolution iranienne. Abenshi muhahigana nawe mu matora baciye bakuramo akarenge maze baramushigikira. Twovuga nka Mohamed Galibaf yararongoye umugambi canke wa Assemblée Consultative Islamique canke Islamic Consultative Assembly, ndetse nawe yari umukandida ahabwa amahirwe menshi cyane yo gutsinda amatora. Ibrahim Raissi yatowe ku bice 72% cyangwa umukuru w'igihugu wa mbere atowe ku bice vyinshi kuva mu 1979 aho haba impinduramatwara ya Iran canke la révolution iranienne. Ibrahim Raissi yafashe ikigano nka perezida wa Iran itariki 3 z'ukwezi kw'umunani 2021 maze arahirira kurongora Iran itariki 5 imbere y'inama nshingamateka canke inteko y'amategeko canke maze ashiraho guverinoma itariki 10 z'ukw'umunani 2021. Inyuma yo gutora nk'umukuru w'igihugu wa Iran mu 2021, ishyirahamwe riraba ivy'agateka ka muntu rya Amnesty International ryasavye ko hoba itohoza enquête kuri Ibrahim Raissi. Ibrahim Raissi mwagiriza ko yakoze ivyaha vyibasira ikiremwamuntu canke crime contre l'humanité no kuba yari mu bantu bishe urubozo abantu batavuga n'ubutegetsi mu 1988. Ariko ivyo Ibrahim Raissi yavyamiriye kure avuga yuko ivyo bamuvuga ko atari vyo. Reka tuje ku ubutegetsi bwa Ibrahim Raissi wa Iran bwaranzwe n'ibintu bikomeye, aho bwaranzwe no gushigikirana cyane n'ibihugu bikomeye, Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru ndetse na Syria. Aho kandi ikindi cyaburanze butazo kwibagirana nuko bwashoboye gutera Israel mu kwezi kwa kane. Katuje ku rupfu rwiwe naho. Ibrahim Raissi yapfuye mu isanganya ry'indege itariki 15 z'ukwa gatanu 2024. Isanganya ryabereye mu karere ka Jorufa mu ntara ya Azerbaijan Oriental canke Azerbaijan mu burasirazuba canke East Azerbaijan. Ku murango canke ku manywa, Perezida Ibrahim Raissi yagiye muri Azerbaijan kugira ngo bugure ku mugaragaro urugomero canke barrage ya Kiz-Karasi ari kumwe na Perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev. Urwo rugomero canke iyo barrage ya Kiz-Karasi ni umushinga wa gatatu wakoranywe na Iran na Azerbaijan ku ruzi rusanzwe rubahuza rwa Arax. Indege yarimo kajugujugu ya Bell 212 yarimwo abantu 9, harimwo Perezida Ibrahim Raissi, Perezida wa Iran, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga canke Ministre des Affaires étrangères wa Iran Hossein Amir Abdollahian, buramatari w'intara ya Azerbaijan Oriental muri Iran Malek Rahmati, n'userukira umukuru w'ikirenga wa Iran cyangwa userukira Ayatollah cyangwa userukira Guide Supreme de la Révolution umuserukira mu ntara ya Azerbaijan Oriental ariwe Muhammad Ali Hashem. Iyo ndege yaburiwe irengero maze muri Iran batangwa guhangayika cyane ndetse n'ubutabazi bwihuse burakorwa. Inyuma y'ukuzimira kw'iyo ndege haba ubutabazi bwinshi, aho harungitswe indege nyinshi na cyane zari zivuye mu Burusiya, zari zivuye muri Turikiya kugira ngo bashobore kurokora ubuzima bw'uwo mukuru. Ariko haheze amasaha menshi batarashobora kumenya mbega aherereye he canke ivyiwe byo bimeze gute.
Gushika n'ubu icateye uku kuzimira kw'iyo ndege ntikiramenyekana neza, ariko ibivugwa nuko ako karere iyo ndege yari yazimiriyemwo karimwo ibipfungu vyinshi, kandi hariko haragwa imvura nyinshi, vyatumye ubutabazi bwihuse nabwo budakunda, kuko ikirere cari kimeze nabi cane, bahisemwo kugenda n'amamodoka. Ariko igitangaje nuko indege zibiri zari ziherekeje iyo ndege yarimwo Prezida zo zarashitse amahoro. Ku munsi mu gitondo cyo kuwa mbere itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2024 niho hatangazwa neza yuko bashoboye gutora imibiri y'abantu 9 bari mw'iyo ndege, kandi atanumwe yarokoze canke atanumwe yashoboye kurokora yiwe, yaba Prezida ndetse n'abandi benshi barimwo. Ibrahim Raissi yari afise umugore yitwa Jamile Alamohoda, ndetse Ibrahim Raissi yari asanzwe ari Isilamu canke umuyisilamu w'umushiya canke umushite. Mwakoze mwe mwatwumvirije, nimba wahora ukurikirana wari uzi Ibrahim Raissi uzomwibukira nk'umuntu, uzomwibukira kuki? Ushobora kuja muri commentaire ukatubwira, ndetse ugakora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi vy'ubwenge n'amateka, uzohamenyera vyinshi. Murakoze.